urunani Burundi bwa bose bwatunganije ikiganiro kwamenyesha makuru kugira ngo rumenyeshe abarundi n'amakungu intererano watanze g'urupapuro rw'inzira werekana ingene twoshobora gutsimbataza amahoro n'umutekano birama w'igihugu cacu c'u Burundi. Igihugu cacu c'u Burundi cama mu ruhagarara rwikwikiranya kuva twikukira. Urwo ruhagarara kenshi ruva ku ngorane zo hagati mu gihugu, rimwe na rimwe zikunyurwa n'ibibazo biba biri mu karere igihugu cacu kirimo. Mu mwaka wa 2015 inyuma y'imyaka 10 gusa dusubiye mu ntwaro ya demokrasi, haradutse uruhagarara rwasubije igihugu inyuma mu vy'imibano n'ubutunzi, abantu baricwa abandi barahunga, ibintu birononekara, ibimenyesha makuru bimwe bimwe biraturirwa ibindi birugagwa. Urwo ruhagarara rwashizeho igihengeri mu vyo kubana neza kw'abarundi gishobora gukwega ingorane zikomeye mu myaka iri imbere. Muri uno mwaka w'ibihumbi 2025 nyuma y'imyaka 10 tuvuye mu ruhagarara rwo mu mwaka wa 2015, abarundi bahagaritswe umutima n'intambara ziko zibera hano mu karere, aho abategetsi bacu bemeza ko izo ntambara zishobora gutandukira igihugu cacu, bakavuga ko mbere hoba harimwo n'abarundi bamwe bamwe bahunze igihugu mu mwaka wa 2015. Iyo ntambara iri kubera mu gihugu kibanyi ikaba kandi yasubiye kuvyura umugera w'amacakubiri mu barundi bamwe bamwe. Kugira iryo garuka ry'uruhagarara ntirizosubire, twashize ahabona urupapuro rw'inzira werekana ivyokorwa kugira dushike ku mahoro n'umutekano birama, aho urungano rwacu n'izizogenda zirakurikira zorengana tudasubiye mu ruhagarara. Urwo rupapuro rw'inzira rufatiye ku nkingi zitatu nyamukuru arizo zizi: gukomeza inzego z'umutekano no kwivuna abansi, gutsimbataza umubano mwiza hagati y'abarundi mu butandukane bwabo, kugiranira imigenderanire myiza hagati y'igihugu cacu n'ibindi bihugu. Tugarutse ku nkingi ya mbere yo gukomeza inzego z'umutekano no kwivuna abansi, twokwibutsa yuko umutekano w'igihugu ari karahara mu ruganda ntibacure. Inshingano ya mbere y'ubutegetsi ubwo ari bwo bwose ni ugukingira umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo hamwe n'abanyamahanga baba mu gihugu cacu. Kugira dushire kw'iryo hangiro hokorwa ibi bikurikira: ica mbere, gukarihiriza ubwenge na ntaryo inzego z'umutekano no kwivuna abansi no kuzironsa ibikoresho bikwiye kandi bigezweho. Ubwa kabiri, kwirinda ko hogira abajeje umutekano no kwivuna abansi bagira umugambwe bashigikira kuko bibujijwe n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amategeko agenga izo nzego. Iyo bishitse mu gihugu kanaka hakaba bamwe mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi bagira umugambwe bashigikira, bihungabanya intwaro ya demokrasi n'intwaro ibereye, mbere akenshi vyama bihera habaye intambara nk'uko twabibonye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 mu gihugu cacu. Iyo ngendo imaze kuduhekura no kwigira umuziro uzigwa. Ubwa gatatu, kwigisha ugwaruka rwose atagucagura inyigisho zo gukunda igihugu no guhagararira amahoro n'umutekano vy'igihugu. Tugiye ku nkingi igira kabiri yo gutsimbataza umubano mwiza hagati y'abarundi mu butandukane bwabo, kuva ubutegetsi bw'abakoroni buzanye amacakubiri y'amoko mu gihugu cacu, twagiye turaca mu njyane nyinshi zubakiye ku macakubiri y'amoko n'intara, mbere muri ino myaka hakaba hajemwo n'amacakubiri afatiye ku vyiyumviro vya politike. Iyo ngendo y'amacakubiri niyo yamazana intambara mu gihugu cacu, izo nazo zikama zisiga ibikomere mu mitima y'abarundi. Utwigoro two kugwanya amacakubiri twagiye turakogwa ntidushemeye, kandi haribonekeza abarundi bamwe bamwe bakokeza amacakubiri ku nyungu zabo na cane cane inyungu za politike. Biragoye kandi gukomeza umubano mwiza mu gihugu cugarijwe n'ubukene bivuye ku gatoya kiharije ubutunzi bw'igihugu katacitaho kubaho neza kw'abanyagihugu mu vyerekeye ubutunzi n'imibano mu gihugu kitarimo demokrasi, gitwazwa umukazo agateka kazina muntu gacumbagira
abategetsi nabo baguma batakaza icizere ku banyagihugu. Kugira dukomeze umubano mwiza utagisubira inyuma hagati ya bose rimwe, hokogwa ibi bikurikira. Ubwa mbere, kunagura amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi Arusha hamwe n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ubwa kabiri, gutegura ibiganiro vya politike bidakumira vyotuma impunzi zose zahunze mu mwaka wa 2015 zihunguka, hamanje gukugwaho ibihano bamwe muri zo zafatiwe n'izindi ntambamye zose zituma impunzi zidahunguka. Guhindura ahaba impunzi zahungiye mu gihugu hagati ibigwati vy'amahoro birukemwe bose. Ubwa kane, gusubiramwo itunganywa ry'umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi gawizigirwe na bose no gushira habona ukuri ku yose yabaye muri kino gihugu. Ubwa gatanu, gushiraho umugambi wo kuvura ibikomere abatari bake bagize bivuye ku ntambara twagiye turacamwo. Ubwa gatandatu, kugwanya ukumirana gufate ku vyiyumviro vya politike ku bwoko n'intara mu buzi bwa leta kuva hasi gushika hejuru. Ubwindwi, kurandurana n'imizi inyigisho zose z'amacakubiri mu kwigisha inyigisho z'ubumwe mashuri shingiro no mashuri y'inyuma y'ishure shingiro. Ubw'umunani, kunagura no gushira ku kivi inama y'igihugu y'umwe bw'abarundi n'ikigo c'igihugu co gukinga ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara n'ibindi vyaha vy'agahomerabunwa kugira ngo bishobore gukinga ayo mabi. Ubw'icenda, kubahiriza atakazi na muntu, kugwanya akarenganyo n'agacinyizo n'ayandi mabi. Ubw'icumi, gukomeza intwaro ya demokrasi n'intwaro ibereye ishira imbere ineza abanyagihugu izira igikenye no kunyuruza canke gusesagura amatungo ya leta, intwaro igendera ku mategeko irongowe n'indongozi zavuye mu matora adakumira abereye mu mwidegemvyo no mu muco. Ubw'icumi na rimwe, kunagura ubutunzi bw'igihugu no gusabikaniriza bose amatungo rusangi ko barayamaze bati harara inzara mu nda ugaca akavyuka inzigo. Mu minsi iri imbere tuzobashikiriza indinganizo ziramvuye zingene tubona uko ivy'intwaro ya demokrasi byo kunagura ubutunzi vyokorwa. Tugarutse ku nkingi ya gatatu yo kugiranira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, birashika ko amahoro n'umutekano bihungabana bivuye ku mubano mubi w'ibihugu. Ari naco gituma kino gisata gitegerezwa kwitwararika giha dushike ku mahoro arama. Kugira umubano n'ibindi bihugu niho bitosekaza amahoro n'umutekano vy'igihugu cacu, hokogwa ibi bikurikira. Kwirinda ibikorwa n'inyifato vyose bishobora gutosekaza imigenderanire n'ibindi bihugu, gushira imbere inzira y'ibiganiro mu gutatura amatati yo kubonekeza hagati y'igihugu cacu n'ibindi bihugu. Bwa gatatu, kwirinda kwivanga mu matati ari hagati y'ibihugu canke ibihugu biri mu ntambara za bose rimwe, ariko tukabafasha na ntaryo mu kwamiriza gufata inzira y'ibiganiro. Ubwa kane bwa nyuma, gukoresha ubwitonzi bwinshi mu gihe aho duhagaze mu bibazo mpuzamakungu, tugashira cane cane imbere inyungu rusangi z'igihugu cacu. Imbere yo kurangiza, twamenyesha yuko zino ngingo zo gukomeza amahoro n'umutekano birama ezo zizoshira mu ngiro doje gutsinda amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka wa 2025, kandi tuboneyeho akaryo ku kubeshuza ibinyoma bazimisi kwiragizwa yuko urunani Burundi bwa bose rwakuwe mu matora y'abashinga amateka. Tubamenyesha yuko tuzokwitoza mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi. Duhamagarira abarundi n'abarundikazi bose gushigikira urunani Burundi bwa bose kugira ngo bikunde yuko ba mu mahoro arama n'abahunze bahunguke, abafise ibikomere batewe n'intambara bikire, akarenganye no gukumirana vyibagirwe, amacakubiri yose aranduranywe n'imizi. Murakoze.